Nikaze n'umunezero ntangere kubana namwe mw'abanywanyi bakunzi bacu muhandanye mudukurikirana muherereye hirya nino mu makungu ya kure. Turabahaye ikaze rero muri aya makuru azindutse avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mu bihugu vy'akarere, mu Rwanda, muri Tanzania, Kenya, Uganda. By'umwihariko amatora yaraye agenze gute, ninde yatowe muri ico gihugu? Hariko haravugwa vyinshi hagati ya Joel Kaguta Museveni ndetse na Dr. Robert Kyagulanyi Bobi Wine, umuhanzi azwi cyane, yarakomeye cyane aranamenyekana mu karere mu bijanye n'ubugeni nyine n'ubuhanzi bw'imiziki, aracuraranze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Vyoba vyagenze gute rero muri ayo matora? Yoba yibwe koko nk'uko biriko biragenda bivugwa? Ninde yoba yatahukanye intsinzi muri ayo matora? Gushika mangaya ko biriko biravugwa ko vyoba ivy'imfatakibanza vyoba vyahejeje kuja ahabona. Nk'uko rero biriko biragenda bivugwa muri politike, umutekano, aho hose tukaba tugerayo tukababwira ibiba biriko bigenda bishikirizwa, ibiba biriko bigenda bitangazwa. Muri kano kanya biraboneka ko mu gihugu cacu c'u Burundi ibintu naho bitoroshe, umutekano urabandanya guhungabana. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariho muri kino gihe nawe aratekewe n'ubwoba bwinshi cane. Uko gutekerwa n'ubwoba rero vyoba biriko birava kuki? Vyoba bituruka kuba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ata nguvu afise ziboneka canke biboneka ko yokwihagarara ko agatwara igihugu ata muntu n'umwe amukoreramo. Aratinya ibihangange, ivyo bihangange vy'abajenerali biboneka ko kandi ayo mapeti bifise ku ntugu vyagiye biyaronka bidakwiye, bidanyuze mu nzira ziboneye, kuko nawe nyine ari generale majoro. Bikavuga ko ukungene bagiye baronka ayo mapeti ari ayo bagiye biha bitajanye n'igisirikari bafise ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero bikaba bituma Evariste Ndayishimiye kwihagarara ko bimunanira, kuko benshi barazi nyine uko ingene yaronse ayo mapeti, barazi ko yayaronse atayakwiye nkuko nabo bayaronse batayakwiye, ariko bo bakabandanya bamwe bamwe bashobora kwihagararaho mu bayaronse babikwiye. Ivyo nivyo bitera umukuru w'igihugu atwaye igihugu kubura ukungena avyifatamwo bivanye n'abo bategetsi batandukanye bariko baramugwanya. Evariste Ndayishimiye aratekewe n'icoba ko umwanya ku mwanya ashobora kwicwa, arashobora kugandagurwa nk'uko agenda bivuga. Avuga ko hari abashaka kumugandagura ngo bamusubirire hama bace bafata ubutegetsi. Ese vyoba ari ukuri canke n'ibihuha? N'ibihuha biriko n'ububeshi buriko buragenda bukwiragira. Evariste Ndayishimiye ubwe yivugira ko hari abavuze ko muri 2027 atazokwiyamamaza, atazotanga kandidatire yo kwiyamamaza. Tubibutse ko kugira ngo yiyamamaze akenshi aba yabiherewe uruhusha n'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe aserukira ari nawo mugambwe avamo. Mu gihe yoramuka agiye kwiyamamaza atabiherewe uruhusha n'umugambwe, ico gihe yoba ari ku gatwe kiwe, yo kwiyamamaza ku gatwe kiwe ata mugambwe umushigikiye canke umuri inyuma. Benshi rero bakabona ko kwiyamamaza ata mugambwe afise biboneka ko atabona benshi canke ataronka amajwi menshi nk'ayo yakaronse ashigikiwe n'umugambwe. Ni mu gihe anashigikiwe n'umugambwe vyari vyabonetse ko atatowe, ahubwo yivye amatora. Mu kwiba amatora abifashijwemo n'umugambwe yaraserukiye, ndetse n'umugwiseni nyine wari warashizwe ko n'abo bategetsi, ugashirwa ko n'uwo mugambwe uri ku butegetsi bakamufasha kwiba amatora. Gushika mangaya ibintu biraboneka ko bibandanya gukomera cane, ibintu bibandanya kugenda bihindura isura, mu gihe Reveriyano Ndikuriyo Koroneli ashigikiwe n'akagwi k'abasoda, ashigikiwe n'akagwi k'abajenerali babandanya kuvuga ko nabo bagomba kumushira imbere, akaba ari we abaserukira, ko babona ko uwo bashize imbere ari we Evariste Ndayishimiye. Bitashobotse ko ashobora kubaserukira neza no gutwara igihugu neza kitayumbayumba, ngo barashaka kumukura madarakani bace bafata ubutegetsi. Evariste nta majambo nawe yashikirije muri ino minsi iheze.
Indi nkuru tuza kubabwira ko ni inkuru ya General Alain Guillaume Bunyoni, kimwe mu bihangange vyakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Barashaka kumugandagura. Amakuru dukura ku baryango biwe canke ku bamwegereye, baratekewe n'icoba ko uwabo umwanya ku mwanya ashobora kugandagurwa. Uko kugandagurwa vyoba biriko birategurwa kuva mu gihe caheze, kuva yovanwa mw'ibohero rya Gitega. Biboneka ko hari imigambi ikomeye cane bategurira Bunyoni, ariko Bunyoni akama yisimbuka. Bavuga ko Bunyoni avuga, mu vyo agwaye Bunyoni ntiyumva kandi ntavuga. Bavuga ko rero Bunyoni avuga, ahubwo ari ivyo yigize kutavuga, nk'umujenerali nyine mwe waronse amapeti ayakwiye. Bavuga ko ivyo Bunyoni ari ivyo yigize ko asanzwe avuga, kandi ari amanyanga yo kugira ngo agomeze kugaragaza ko aremvye, agwaye, adashobora gutoroka. Bamuvanye mu bitaro vya Gitega bamujana i Bujumbura. Kumumanuka nayo rero ngo vyoba vyari bifiri mu ntumbero kugira ngo Bunyoni arabe ko yobona akaryo atoroke. Ngo kandi ukungene bamutwaye vyaboneka ko umutekano utari wakajijwe, utari ukwiye cane, nk'uko batwaye nyine Alain Guillaume Bunyoni bamuvana i Gitega kw'ibohero bamuzana ku bitaro vya Gitega. Uringanije nuko bamujanye bakamumanukana mu Bujumbura ntago vyari bihwanye. Ikindi kandi nuko ngo ngaho mu bitaro vya Kira Hospital ngaho i Bujumbura vyaboneka ko umutekano wari wakajijwe. Hari abantu bambaye impuzu za gisivile kandi banafise inkoho bazambariyeko. Ibintu byabandanije bitera amakenga benshi batandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gushikamangaya rero ubwoba ni bwose mu baryango ba Alain Guillaume Bunyoni kuba yarasimvye uwo mutego yari yatezwe. Mu gusimba uwo mutego akaba yaraciye asubizwa agarukanwa mu bitaro vya Gitega, aho rero ngo batazi ico arindiriye, niba ategereje ko azotoroka canke azotorokeshwa na bamwe mu bajenerali. Hari uyundi mugambi wo kumunigira mu bitaro nk'uko biriko biravugwa, kumufata bakamuniga. Abapolisi ngo nibo bazokoreshwa. Ikindi nuko ngo hagenwe umupolisi asanzwe ari umwansi wa Bunyoni mu mabanga, uwo akaba ari we azatanga itegeko Bunyoni akanigirwa mu bitaro vya Gitega. Abiwe rero harimo n'umutambukanyi wiwe akaba atekewe n'icoba ko wiwe azonigwa, kandi bitanzwe mw'itegeko n'umutegetsi nyine, abategetsi bo hejuru harimo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ibintu bikaba bibandanya gukomera cane muri kino gihugu. Bunyoni amagara yiwe biraboneka ko ageramiwe. Abo bapolisi nibahabwa itegeko ryo kumugandagura bazohita bamwica birangire bihere nkuko biriko biravugwa. Ahasigaye ubutegetsi buzotangaza ko General Alain Guillaume Bunyoni yaramahejeje igihe kinini agwaye aremvye, none ko yahitanwe n'ubugwayi canke yazize nyine ugwabagabo canke ugwikirago, ko yagwaye agapfa agashengera akitaba agashengera ibukama. Ibintu bibandanya gukomera cane kwa General Alain Guillaume Bunyoni muri kino gihe. Biraboneka ko hariho vyinshi binyegejwe bitariko biraja ahabona. Hariho igipfungu gikomeye cane muri politike y'igihugu, kandi twababwiye ko mu karere mu matora yarayabaye mu gihugu ca Uganda, Museveni ari we ashobora kuba yegukanye intsinzi mu bijanye n'imfatakibanza vyaciye bitangazwa. Museveni ni uwa mbere n'amanota canke amajwi 61 n'ibice, nayo Dr. Robert Kyagulanyi Bobi Wine akaba ari uwa kabiri afise amajwi 33 n'ibice kwijana, nayo agira uwa gatatu afise amajwi 2 n'ibice kwijana. Bikaba rero vyerekana ko Museveni ari wari karaza imbere. Ibintu ntago vyoroshe na gatoyi muri kino gihe. Amakuru yacu rero tubaye tuyahagarikiye ngaha.
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabakunda cane, ndabikebanuye.